only football can make you feel like this. Yes, turi ku kibuga umuco c'Imuyinga, tukaba turi ku munsi w'Imana igihe cya 13 rwa rukino rw'indwi ya 24 ko rurahuza derby y'Imuyinga yari Olympique Star FC yari kirakira Athletico New Oil Accademie. Urukino rukaba rurangiye ari ubusa akubusa aho ata equipe nimwe yashoboye gutsinda iyi nyina bibutse ko no mu rukino rwa mbere ayo makipe yashoboye kunganya ibitsindo 2-2. Rero nagira nze ndababwira ingene umunsi wa 24 wagenze ku bibuga vyose nkuko ndabivuga. Olympique Star inganije na Athletico New Oil ubusa kubusa. Message Dongozi yatsinzwe na Flambeau du Centre 2-2. Nabibutse ko aya ma equipe yose ari ama equipe ya Académie Le Messager nigisho yigisha umupira w'amaguru ryafondwa no muhisi nyakwigendera President Pierre Nkurunziza. Bumamuru itsinzwe na Vitaro 2-2. Kayanza United itsinzwe na Aigle Noir ari kuri Stade Gatwaro 1-0. Rukinzo yatsinze Musongati FC 2-0 ari ku munsi w'ejo. Burundi Sport Dynamique itsinda Royal 2-1. Flambeau de l'Est ejo yatsinzwe na Top Junior 3-0. Ni mu gihe Bujumbura City na Le Croco banganije 1-1. Akaba ari uko rero vyifashe. Ndabibutse ko equipe ya Bumamuru ikomeza kuja mu kibanza ca mbere aho iguma ifise amanota 45. Athletico New Oil nayo ikaba yaciye igira 43. Urumva ko harimo ikinyuranyo c'amanota abiri yonyene mu gihe yari atatu. Ni mu gihe Top Junior ejo inyuma yo gutsinda yaciye izisatira amanota 41. Murumva yuko urugendo rugikomeye cyane, rurakomeye cyane hagati y'ayo makipe atatu, Bumamuru, Athletico New Oil hamwe na Top Junior. Akaba ariko vyifashe. Reka ndabashimire cyane. Jewe nari Jean Paul Dunia Le Monde kuri micro, kuri kamera yari Janviezo. Reka ndababwire ko tuzobana tubabera ijisha aho mutari tubagezaho amakuru y'inkino uko vyifashe. Kandi ndabashimire cyane naho utaha.